Tuti bavukanye namwe bene data ndabaramukije mw'izina rya Yesu, muri kumwe na Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ndagarutse kugira ngo tuganire ku bijanye n'ibiriko birabera muri Isirayeli. Nk'uko mwavyumvise ejo canke hirya y'ejo twarabiganiyeko, kandi turabigarutseko n'uno munsi. Reka dusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turaje imbere yawe muri kano kanya, tuje kugira ngo Mana yo mw'ijuru wewe utube hafi, utwereke aho dutegerezwa guhonyoza amakanda yacu, kugira ngo dutahure ibiriko biraba kandi dutahure n'ibihe bisigaye kugira ngo uze gutora ubwoko bwawe. Turagushimiye Mana ko wakunze ko uyu mwanya aba ari wo mwiza kuri twebwe gukurikirana ibi biganiro. None rero dusavye ngo ntaba ari amajambo yanje, ariko aba ari amajambo yawe wowe mpwemu wawe akore mu matwi y'umwe wese no mu bwenge, umwe wese abone gutahura igituma ibi bihe bikomeye kandi bikwiye gusigurwa. Ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsavye kandi nizeye, amen. Tuti bavukanye ndabaramukije. Ivyo twaraganiriye kandi muriho no gushimira benshi banyandikiye, abandi bagerageje kumbwira no kunterefona banganiriza kubijanye n'ivyabaye n'ibiriko biraba muri Isirayeli. Muti muri Isirayeli hariko haba iki? Muri Isirayeli bariko babaho, bari mu ntambara. Intambara batagwana n'ikindi gihugu, ariko novuga nti bagwana n'abanyagihugu babo, usivye ko basa nuko hari ivyo badahuje. Ivyo badahuje ni iki? Ni amamuko yabo. Yego, reka turabigarukako. Musanzwe muzi yuko Isirayeli, abo bita Abanyesirayeli, bakomoka kuri sokuru wacu wo mu kwizera Aburahamu. Ni abuzukuru, bavuka ku muzukuru wa Aburahamu. Mutubona yo ninde? Aburahamu Imana yaramutoye, iramwemerera igihugu, iramujana imuvana iyo yaba hariya mu karere ka Iraki y'ubu, iramuzana imushikana aho Isirayeli y'ubu iri, imwemerera igihugu. Muravyibuka, Aburahamu yavyaye umwana w'umuhungu yitwa Isaka, ariko imbere yaho yaravyaye ku wundi mugore atari umugore bita Sara, yaravyaye uwundi mwana w'umuhungu yitwa Ismaeli. Ariko isezerano ico Imana yagombye kurangura yari yagitegekanije kukirangurana n'uyu Isaka. Uyu Isaka rero yavyaye abana babiri b'abahungu, bavukiye na rimwe canke umwe yamufashe agatsinziri, umwe yitwa Esawu uwundi akitwa Yakobo. Abo bahungu babiri umunsi umwe baratase, habaye utuntu twinshi hagati yabo. Ka mbere nuko ngo Esawu yigeze gutaha, niwe mukuru, gutaha ashonje cane, yinginga mwene nyina ngo amuhe uduharage yariko arafungura canke yari afise. Uwundi aratumwima ati banza umpe ubwo bufura bwawe mbe imfura jewe. Arabimwemera ati n'ubundi ndapfuye. Bwa kabiri Isaka yarageze mu zabukuru, asaba umuhungu wiwe Esawu ati genda umpigire igikoko ngaburire.
kubera ko yari amenyeye guhiga, ariko mama eh, wabo yagiriye umutwe Yakobo ati uwo muhezagiro wowuronka nahe? Barawitegura, ariyoberanya, umwe ngo yari afise ivyoya ku maboko, uwundi ntavyo yari afise, ariko baramwambitse ibintu bituma n'uwo mutama akeka, hanyuma aramuhezagira. Agiye kumuhezagira, icabaye nuko uwundi yaje nawe aza azanye ivyo yamutumye, mugabo asanga yariye, asanga yasenze, arasaba se ati none mpezagira nanje? Wapfatije nahejeje. Ashaburira murumuna we aratarabomoka, arahunga agenda ibuinarume, yitwara abana inarume, asanga afise inkumi zibiri. Muri ico gihe iwabo vyarakunda ko bavyara babubakana, n'ubu biracabaho kuko turabana n'Abasiriya ngaha hafi. Siriya nayo mumenye ko iri hafi ya Isirayeli, nabo niko babigenza. Ko urashobora gusanga umwana afise umwana wa inarume canke umwana wa inawe, ivyo ntaco bibatwaye. Rero nuko rero Yakobo yaciye arongora rero muvyara we, niko novuga, ariko Labani sebukwe yamuhaye ubutari wowe atagomba, yamuhaye uwitwa Leya. Munyuma ati oya, ngomba uyu ufu. Nawe ati nawe uzomukorera. Umwe yamukoreye imyaka indwi, ngo yakoreye imyaka 14 abo bagore, arabaronka, aravyara abana 12, abahungu 12 nibo bazwi, nibo bavuzwe. Hanyuma rero muri abo bahungu 12, umwe yitwa Yosefu. Sinzi kubavuga bose, ariko murazoba ni ba Rubeni, ni ba Yuda, ni ba Benyamini. Ego. Hanyuma rero uwo Yosefu yakunda kwerekwa, akaza aravuga ivyo Imana yamweretse, abibabwira, mbere ananabishimako. Baramwanka rero, barondera no kumwica. Bagiye kumwica, umwe aravuga ati oya, ntumwica, nimumwica reka tumugurishe. Baramugurisha, aja mu Misiri. Agiye mu Misiri, ashitseyo aba umukozi wo mu nzu, ajejwe ibintu vy'umugabo yari mukire canke yari umuntu w'umutegetsi yitwa Potifari. Potifari rero aramubwira ati wa mugabo, ibintu vyose biraha muri ino nzu iwanje ndabiguhaye kiretse umugore wanje. Uwo umugore wiwe ariko niwe yagiye gutera induru, kuko yaramurondeye hasi hejuru kugira ngo bakore ibizira, bakore ibitarekuwe. Uwo nawe aranka. Umunsi umwe yamufatira mu nzu, aca akoma induru ngo yaraje kungira ivyamfura mbi. Baca barafata uwo Yosefu bamuterera mu gasho. Ariyo amenyana n'abantu benshi, kandi yagiye abereka nawe nyene, ababwira ivyo Imana yamubwiye, kugeza naho vyashitse umwami agira ikibazo. Haboneka rero uwuzi gushinga intahe, ashingira intahe Yosefu ati Yosefu uwo murondera yogufasha. Aramurondera, kuko aramusigura ivyo yarose, abona aramurekura, aca ahubwo ava muri ako gasho aja kuba umushikiranganji wa mbere, umuntu akomeye. Inzara rero yarateye. Iyo yaje ava, bamwe bene nyina baza kurondera utwo bofungura. Bashitse muri Misiri aho yari ari, yarashitse rero kugeza aho ari abiyakirira, abaha ivyo batwara iwabo. Ariko araruha, arabasaba ngo bazomuzanire murumuna we Benyamini, abaza nuko mutama we bakiriho. Mu nyuma bose n'imiryango yabo bataye muri Misiri, barashika, bahabaye neza, baguwe neza, kuko urumva Yosefu yari umukuru akomeye.
ariko kubera ko batevye muri ivyo birere muri ico gihugu bamazeyo imyaka ishika amajana ane, harageze ibihe rero baragwira, ubwo iyo miryango iragwira, hama igwiriye haza abatware batacibuka nuko ari ikintu abo Bisirayeli bigeze gukorera ciza, bigeze gukorera ico gihugu, noneho abo Bisirayeli bahinduka abaja babakoresha ko bishakiye, babakubita. Noneho bashinga n'itegeko ry'uko abana b'abahungu b'ubwo bwoko bazoza baravuka bazoza barabica, ariko uwitwa Mose baramunyegeje atorwa n'umukobwa w'umwami, umukobwa wa Farawo, baramujana imuhira ati uyu n'uwanje, baramutunga kurira ngaho ariga no kwiga, niko bivugwa ko yari umunyabwenge, yari azi n'amabanga y'ibwami. Hanyuma igihe kimwe agenda asanga umunyamisiri ariko ararenganya umwisirayeli, aramwica, amwishe amuhamba, nta majambo yavuzwe mu nyuma, kandi ntawabibonye, vyaswa nuko atawabibonye. Hanyuma aragaruka kuraba ba bantu b'iwabo, asanga bariko bararyana ubwabo, babiri muri bo bariko bararyana, agerageje kubabanguranya bati buragarutse, ejo bundi wishe umunyamisiri, none natwe ugira utwice. Aca abona ko ivyo vyamenyekanye, aca arahunga, aca aja mu bugaragwa, aragira intama n'inka n'imikuku y'uwahindutse sebukwe. Hanyuma ico gihe ngo yagiye amaze imyaka 40, imyindi 40 iheze, Imana iramwiyereka mu gisaka caka umuriro, imutuma kuzosubiza ubwoko bwabo iwabo. Ntivyoroshe, murazi ibintu vy'ivyago 10, reka tuvuge ivyo amazi yahindutse atukura yose agasa n'amaraso, ibikere vyagiye gutera amazu yose, amazu y'ubwami, n'ibindi vyago 10 vyarabaye. Icago ca nyuma kwabaye yuko imfura zose z'Abamisiri zipfa, hanyuma baca baremera, barabarekura baragenda, bashitse ku kiyaga gitukura, bibaza ati none bizogenda gute? Imana ibwira Mose ati rambura iyo nkoni yawe ukubite, hanyuma ubwoko bwanje bujabuke. Niko vyagenze, amazi yaciye yicamwo kubiri, baca baratambuka. Mbere no mu kanya gakurikira ingabo za Farawo zaraje kugira ngo zibagarure, ariko zahereye muri ayo mazi nyene. Yego, nuko rero Mose yayoboye ubwo bwoko bw'Imana, bagenda batambuka hari ayandi moko, kandi yarabagwanije kugeza ariko Imana yagiye ibaha intsinzi. Mose rero ntiyashitse mu gihugu c'isezerano, ariko bashitseyo bayobowe na Yosuwa. Yego, barashitseyo. Hanyuma ubwa kera nta mwami bari bafise, bageze ahantu basaba umwami. Ico gihe umuvugishwa yariho yari Samweli, barabaha umwami, Imana irabaha umwami Sawuli yarabatwaye, abatwara nabi, hanyuma Imana iramwaka, iciha uwitwa Dawidi muramuzi, n'ubu Abisirayeli bacavuga bati niwe yadukoreye imbibe z'iki gihugu, niwe yaduhaye imbibe, niwe yahaye imbibe Isirayeli. Yego, muri make rero nuko bagarutse mu gihugu ca Isirayeli, bahafise nk'uko bahabwiwe n'Imana, ari igihugu cabo. Mu gihe Yesu yavuka, bari bamaze igihe baragarutse imyaka n'imyaka,
igihe Yesu yavuka, ico gihe Isirayeli yatwarwa n'abaroma baje kuhifatira aba aribo babatwara. Hanyuma mu myaka ya 70 barabaye kutumvikana, Roma irungika umusirikare akomeye cane yitwa Titus, ategeka ko ingoro y'Imana yariho ico gihe iyo bita Temple ya Salomo canke ingoro ya Salomo yari iya kabiri, yari igira kabiri, ko iya mbere yari igeze gusambuka, iya kabiri rero niyo yariho. Iyo rero barayisambuye n'ibintu barabitwaye i Roma. Ikiriho nuko Isirayeli baciye bahunga, bari benshi bahunga bava muri ico gihugu. Sinakitohoje neza, ariko hariho mu vyo batashaka no kumva, ntibashaka no kumva ubutumwa bwa Yesu Kristo. Yego. None rero kuva iyo myaka rero bamaze guhunga, bamwe bahungiye muri Afrika y'uburaruko, abandi bahungira muri Buraya bw'uburengero, abandi bahungira mu bihugu bibanyi gushika no mu Buhindi, mu Bushinwa barabavuga, no mu Burusiya, muri Ukraine vyo muramaze no kuvyumva. Yego. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose hantambutse ibintu byinshi byabaye kuri bo, bakicwa ngo muri Espagne barabivuga, bakicwa, barishwe nko mu ntambara ya kabiri y'isi yose, havugwa ko hishwe imiliyoni 6. Kugeza aho rero ibintu byo kuvuga yuko barondera aho baba, baca ico kibazo bacicarira. Abongereza barabafashije kugira ngo bashobore kuronka aho baba barahagarara, bavyita foyer juif. Yego. N'ico gihe yuko imbere yuko intambara ya kabiri y'isi yose iba, hariho Abayahudi bari bagerageje gusubira muri Palestine, kandi hariho n'abari basanzwe bariyo. Abandi nabo baragiye ngo baragura amatongo barabayo, basigara rero igihe intambara y'isi yose ihitaniye abantu miliyoni 6, baciye basubiza abantu, bagerageza gusubiza abasigaye muri ico gihugu. Ariko bose ntibagiyeyo. Bivugwa ko muri Amerika n'ubu hariho nk'imiliyoni 5 z'Abayahudi, no mu bindi bihugu byinshi baracariyo. Abo muri Afrika mwarababonye, abo muri Ethiopia n'ubu bariko barabasubiza igihugu ca Isirayeli. Uko niko Isirayeli imeze. Kuva rero bagarutse muri ico gihugu, baratwanye, baragura imbibe zaho bari babahaye, kugeza aho bagira imbibe bafise ubu. Mu mwaka w'1948 baravuga ngo barikukiye. Uwabivuze yarabayoboye, yarabarongoye, yitwa Ben Gurion. Amaze kuja muri Isirayeli, ikibuga c'indege caho c'i Tel Aviv kiramwitiriwe. Ego, abahora basoma Bibiliya y'ikifaransa, aho Tel Aviv niho bita Jope, niho mbega ni wa wundi yaremura impuzu Dorcas yaba. Nuko rero reka tubandanye. Narababwiye rero inkuru iriho nuko kuva bagarutse bakavuga yuko babaye igihugu cikukiye, bagwanijwe n'abo bantu baba ngaho, bagwanywa n'ababanyi babo. Ariko uko ibihe vyagiye bigenda niko imbibe zagiye zaguka. Hari n'ahantu ngo bigeze kubabwira ngo abantu nibahave, ejo
bazohagarukana bagwanye, ariko ngo aho hantu ntibigeze basubira kuhasubira. Ego mu gihe rero habaye intambara yo muri 67 imwe y'iminsi 6, bariyongeye uduce twa Sinayi n'uduce bagiye biyongera, uko habaye intambara bariyongeye, biyongera imisozi ya Golani, biyongera Sinayi, biyongera harya hari ubuye novuga nti hari imisigiti hahoze hari intuzeye ya ngoro ya Dawidi. Abo bita Hamas n'umugambwe ariko ufise abagwanyi muri wo. Hariho abantu bamaze gushirwa mu majwi bavuga ko babashigikira, numvise bavuga ngo harimwo ngo abanya-Misiri, abanya-Irani, canke umugwi witwa Hezbollah wo muri Iran, hanyuma baravuga na Turikiya, bakavuga n'igihugu ca Qatar, nibo barondera amafaranga yo kugira ngo bashigikire abo basore batera kugira ngo bice abantu. Ubu rero barabubiriye, babatera bari mu bintu vy'ibikino, ibintu vyo kwinezeza vy'umuziki, barishe kandi bateye ibice vyinshi, barishe abantu amajana. Leta rero ya Israeli ica ifata ingingo zikomeye kugira ngo barwanye abo bantu bivuye inyuma. Bamaze iminsi canke ubu baranatanguye bariko baravugana ingene botangura kubarwanya vy'ukuri, ariko bamaze iminsi kandi batera ibibombe kugira ngo amazu yabo babura aho binyegeza muri make. Iyi ntambara rero ni intambara ikomeye. Yego nivyo abantu benshi baribajije, kandi naje ndi mu bavyibaza ngo vyoba vyagenze gute kugira ngo igihugu ca Israeli gikomeye nko kuraha, nico gifise igisirikare ca mbere, nico gifise itekinoloji ya mbere, vyoba vyagenze gute ngo ntibashobore kubica n'ikanda? Ibintu bibiri birashoboka kuko batigeze babimenya, kandi birashoboka nuko bagize bati nimureke tubarindire hanyuma tuheze tubereke ingene intama zambagwa. Nivyo nibaza jewe, kandi ivyo ntivyodutwara umwanya munini. Ibi n'ibihe vyahanuwe ko bizoshika. Mwene data yandukiye igisomwa kiri muri Sefaniya kabiri, ntumwe ndaharondere. Sefaniya kabiri gushika kuva ku gice ca 4 gushika ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'8, igice ca 2. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ibihano bizoba ku bansi b'Abayuda. Gaza hazohebwa, Ashikeloni ahinduke imisaka, abo muri Ashidodi bazokwirukanwa umurango w'amashoka, na Ekuroni azorandurwa, bazobona ibara ababa mu biyaya byo ku kiyaga, ihanga ry'Abakereti. Ijambo ry'Uhoraho rirakujinjibuye, ewe Kanani, wa gihugu c'Abafilisitiya. Azoguhonya, ntihagire n'umwe
asigara akubamwo. Ibiyaya vyo ku kiyaga, ibiyaya vyo ku kiyaga, ibiyaya vyo ku kiyaga bizosigara ari uburagiro gusa, hari ibiraro vy'abungere n'impongore z'imikuku. Kandi ivyo biyaya bizoba ivy'amasigarira y'inzu ya Yuda. Niho bazoragira bwije biryamire mu mazu yo muri Ashikeloni, kuko Uhoraho Imana yabo azobagendera ngo agarukane abajanywe ari minyago. Ati numvise ibitutsi vya Mowabu no gucokorana kw'Abamoni bacokoye abantu banje, bakarya urubibe rwabo bihayagiza. Nuko rero ndahiye ukubaho kwanje niko Uhoraho Nyen'ingabo agize, Imana y'Abisirayeli, n'ukuri Mowabu hazoba nk'i Sodomu n'Abamoni nk'i Gomora, aho igisuru hahindutse aho igisuru ciganziye habe iyengo ry'imyunyu, hahinduke amatongo ibihe bidashira. Amasigarira y'abantu banje azobatera abasahure, mbere abarokotse bo mw'ihanga ryanje bazobatwara. Aya n'amajambo yanditswe, ntidutangare ngo bariko babigira gute canke biriko bimeze gute, ni ivyahanuwe. Ntibishobora kugenda ukundi. Twumvise yuko Abanyamerika bazanye ubwato bukomeye, ibihugu vy'i Burayi na Amerika vyarashigikiye Isirayeli, nk'uko bayibwiye bati wewe watewe none nukore ico ushaka. Niko biriko biramera, ariko kandi ntawogereranya mu vyerekeye inkomezi za gisirikare abantu ba Hamas n'abasirikare ba IDF. Imbere yo guheraheza reka dusenge. Mana Uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye kuko uri Imana nzima, Imana yaremye isi. Turagushimiye kuri iki kiganiro, turakweretse Mana y'Isirayeli yose uyihezagiye, abarimwo bose Mana ubagenderere, uboroshe imitima Mana, ubahe databuja kumenya, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mana yo mw'ijuru, Sega w'amahanga, asavye ngo wugurure amaso bene wacu bamaze kuronka agakiza, kugira ngo babone neza, batahure ukuri, ntibakurikire nyabahururu, ariko bahagarare mw'ijambo ryawe. Kwica ni bibi, Mana yo mw'ijuru, kwica ni icaha. Turasavye rero ngo muri ibi bintu vyose Mana databuja, aya maraso ariko araseseka databuja, utabare Mana, abantu bagira ico bavyizeko kandi bihane, abacumuye bihane, Mana batabirimwo nabo bamenye ko umurimo wabo ahanini ari uwo gusenga. Ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsavye nizeye, amen.